Turabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Uyu n'umwanya mwiza wo gukurikirana amakuru mu Kirundi twabateguriye. Mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Abakuru b'ibihugu n'amareta bari mu nama i Bujumbura kwa gatandatu Rusama biyemeje guhagurukira intambara irangwa muri Kongo. Umunsi mpuzamakungu wahariwe Croix Rouge ushitse mu Burundi harangwa umwuzurire mu Gatumba. Amakuru saya gusa ido nido mukanya. Turasubiye kubaha ikaze abakuru b'ibihugu n'amareta bari mu nama i Bujumbura kwa gatandatu Rusama biyemeje guhagurukira intambara irangwa muri Kongo iharanira demokrasi. Ni inkuru twateguriwe na Elvis Munyane. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze kwakira abatumire batandukanye bagizwe n'abakuru b'ibihugu vya Kongo iharanira demokrasi, Etienne Tshisekedi, Faustin Archange Touadera wa Afrika yo hagati, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, akongera akabicegera c'uwurongoye umuryango w'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'Amajepfo SADC, hatibagiwe Musa Mahamat Faki arongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Faith Otieno ajejwe amahoro n'umutekano mw'ikoraniro mpuzamakungu ry'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini CIRGL n'abandi. Ibikorwa vy'inama igira 11 y'ibihugu vyateye umukono ku masezerano ya Addis Abeba yo kugwanya intambara mu buseruko bwa Kongo iharanira demokrasi no mu karere vyatangujwe n'amajambo y'abanyacubahiro batandukanye. Musa Faki Mahamat arongoye ubumwe bwa Afrika yasavye abakuru b'ibihugu vya Afrika ko bafata ingingo zihuta mu ntumbero yo guhagarika intambara mu buseruko bwa Kongo iharanira demokrasi. Nawe umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres amaze guhoza abanyagihugu bo muri Kongo iharanira demokrasi ku bantu baheruka guhitanwa n'imvura, yaciye asaba imigwi itandukanye igwana mu buseruko bwa Kongo iharanira demokrasi guhagarika intambara ubunyene atakirinze gusabwa. Et je réitère mon appel envers tous les groupes armés. Déposez les armes immédiatement et rejoignez les processus. Ndahamagariye imigwi yose igwana gushira ibigwanisho hasi bwa vuba. Mwitabire akamo ko gusubiza ibigwanisho. Nongera nsaba abarongoye imigambwe guhagarika ibiganiro vy'imigumuko. Mettre en œuvre les décisions prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi sans délai et sans exception. Etienne Tshisekedi aramutswa Kongo iharanira demokrasi, akaba ari nawe yahora arongoye inama y'ibihugu vyateye umukono ku masezerano ya Addis Abeba, yavuze ko igihugu ciwe gihanzwe n'imigwi igwana gipfukamye mu nda kandi ko ahagaritswe umutima n'intambara irangwa mu gihugu ca Sudani. En effet, ces dernières semaines, le peuple congolais a une fois de plus été endeuillé. Mu misi heze abanyekongo bari mu kigandaro bitumwe n'ubwicanyi bukabije. Twovuga nko mu gice ca Kizimba no muri Karega, muri Kishishe, mu ntara yo mu buraruko bwa Kivu. Nitwibagiye no mu gihugu ca Sudan ku mugwa mukuru Khartoum, aho hariko haricwa abatari bake. Tension observée au Soudan, plus particulièrement à Khartoum, fait des victimes innocentes et des déplacés par milliers. Mw'ijambo ryiwe Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yamenyesheje ko arajwe ishinga n'intambara y'urutavanako mu buseruko bwa Kongo iharanira demokrasi, akaba yavuze ko u Burundi bwobera akarorero keza igihugu ca Kongo iharanira demokrasi, kuko inyuma y'imyaka myinshi u Burundi bwamaze mu ntambara ibishe, ubu ari igihugu gitekanye aho abarundi bari mu mahoro n'umutekano. Inyuma y'ibiganiro vyahuje abahora barabana ayingwe mu myaka y'intambara. Le
Burundi est un témoignage vivant que les efforts régionaux peuvent changer le cours de l'histoire de tout le peuple. Igihugu c'u Burundi cobera akarorero ibindi bihugu vyo mu karere. Fatiye kano kanya kugira nizeze abanyekongo n'amakungu twifashishije ku karorero k'u Burundi ugusubiza hamwe n'umutekano muri Kongo birashoboka. Hagiyemo ishaka n'inguvu umutekano uzogaruka muri Kongo. Nous sommes un même peuple et a les mêmes aspirations. Il suffit de s'y mettre avec la volonté ferme de toutes les parties prenantes. La République démocratique du Congo rétablira sa paix. Muri iyo nama igira 11 y'ibihugu vyateye umukono ku masezerano ya Addis Abeba, umukuru w'igihugu ca Kongo iharanira demokrasi Etienne Tshisekedi yarabisikanije na mugenzi we Evariste Ndayishimiye agiye kuramutswa inama y'ibihugu vyateye umukono ku masezerano ya Addis Abeba. Imbere yo gukorera mu mwiherero abanyecubahiro batandukanye bitavye iyo nama barateye ibiti bizoba ivyibutso vy'iyo nama yabereye Bujumbura inyuma y'imyaka 10 heze amasezerano ya Addis Abeba atewe ko umukono. Iyo nama igira 11 ikaba yasozerewe n'itangazo rusangi ryasomwe n'umushikiranganji w'imigenderanire w'u Burundi Albert Shingiro. Inama igira 12 ikazobera i Kampala mu Uganda mu mwaka wa 2024. Umunsi mpuzamakungu wahariwe Croix Rouge ushitse mu Burundi harangwa imyuzurire mu Gatumba n'impanuka ry'imisozi imabaye. Ni inkuru twateguriwe na Raymond Prosper Niyonkuru. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umuryango utabara imbabare Croix Rouge uhimbazwa ku wa 8 Rusamu ku mwaka utashe ushitse mu Burundi hari abanyagihugu batewe n'umwuzurira mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura hamwe n'imisozi yururutse imabayi mu ntara ya Cibitoke. Christine Ntahe arongoye Croix Rouge mu Burundi amenyesha ko mu Burundi abanyamuryango ari mbanza guseruka mu kugarukira ku bantu bababaye. Aho iwacu mu Burundi musanzwe muzi ko abanyamuryango ari mbanza guseruka mu kugarukira ku bantu bababaye babicishije mu bikorwa bitandukanye birangurirwa mu bisata remezo. Igisata remezo ni ryo huriro ry'abanyamuryango ku mutumba canke muri quartier ari naho ubuhuha butandukanye bubonekera. Abanyamuryango rero baraheza bakitunganya bagahangana n'ubwo buhuha bakoresheje uburyo bubayabaye bashobora kuronka kandi birafise ikimazi ntangere. Ku kibazo cyo kumenya ingene umuryango utabara imbabare Croix Rouge uri kurafasha abatewe n'umwuzurira mu Gatumba n'ab'imisozi yururutse imabayi, umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge Anselme Katiyunguruza yishura ati: abanyamuryango bo mu ntara ya Cibitoke, abanyamuryango b'imabayi, abo ku mutumba wa byashikiye bijya bintu nta na kimwe badakora kugira bagarukire kubashikiwe na bijya bintu. N'uyu munsi ndiko ndababwira kuva ku ntara ya Cibitoke baciye kuri komine ya Mabayi n'umutumba abanyamuryango bama bari hafi y'abajya abantu bashikiwe na bijya bintu. Mugabo sinobabesha biratugoye kuko ivyo dukoze uyu munsi bica bisendwa ejo. Ndibuka ko izindwi zibiri abanyamuryango ba Croix Rouge Burundi abakozi bo ngaha bamaze umunsi wa gatandatu no kuwa Mungu batavuye mu Gatumba kugira bashobore gushiraho imiryango bishika 200. Mugo ivyo bakoze vyose byabaye pfa gusa. Uyu munsi harageze yuko ikibazo ca Gatumba gitoregwa inyishu nini. Baravuga digue izokubakwa. Meyo digue ni ibirometero bingahe? Izoshika mu Rwanda, izoshika muri Kongo. Amatwansumira bizoba ari ibirometero 2 cyangwa 3. Ivyo navyo bizoba biri ngaha hafi. Amazi yazitiye acarondera haca handi. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge ukaba washinzwe na Aridina, uyo nawe akaba yavutse ku igenekezo rya 8 Rusama umwaka w'1828. Mu Burundi uyo munsi ukaba uhimbajwe ku civugo dukore vyose mu buntu.
Amakuru arabandanya, abanyagihugu bakwiye kureka kwisamburirako ndetse bakanashengeza abo bose bonona ivyuma vy'ishirahamwe Regideso. Ivyo bivugwa n'urongoye iryo shirahamwe Albert Manigomba. Ni inkuru twateguriwe na Jules Verne na Kimana. Abanyagihugu bo mu Nyabugete ya gatatu zone Kanyosha muri komine ya Muha mu gisagara ca Bujumbura bidoga ko bamaze iminsi itari mike atamazi bafise. Ikibazo c'amazi ngaha mu Nyabugete kirahari sivyo imbeshere namwe muravyibonera. Harashobora guhera n'indwi zitatu canke ukwezi atamazi baronse, bakakora kuri aya anya baza kuvoma ngaha bagarihishwa amahera, ahandi bakavoma ku Matanganyika iyo basanze atamazi ahari ngaha kuri robinet publique. Amazi aboneka nabi, aboneka bigoranye, aboneka gake cyane, keshi kugera aye muri Nyabugete ahatuye araboneka mwijoro, naho nyene si misi yose hari igihe dusanga naho nyene ataye ahari. Albert Manigomba arongoye ishirahamwe Regideso avuga ko ico kibazo bakizi, ariko agasaba abanyagihugu kureka kwisamburirako hamwe no gushengeza abo babonye bariko baronona ibikoresho vya Regideso. Kuko ibintu tumaze iminsi tubona na bene igihugu bagenda bagatobora arya matwiyo, abandi ugasanga bayakase n'imisumeno amazi aheza ngo ashike. Tuko turakorana rero n'abajejwe intwaro kugira ngo tuhimirize abene gihugu, kuko nkuko namanabivuze ishirahamwe Regideso ni ishirahamwe rya leta, rimaze kwishirahamwe rya leta ni ishirahamwe ry'iwacu twese ry'abene gihugu, tukwiye kubungabunga ibikoresho vyayo. Rero abo bantu batwononera ivyuma, abantu batwononera amatwiyo, abantu batwononera ibikoresho vyose, no babwira yuko bo biheba, hama umwene gihugu akatubera ijisho, akaraba akaturabira neza, hama akatubwira abo bariko batwononera kugira ngo tubafashe tubahane. Ico mumenya nuko abagizi ba nabi barahari, abagizi ba nabi barahari, si ayo mazi ava muri yale honyene tumaze imisi hibonekeza abantu batusamburira amatiyo, kuko no mu rugazi twarayibonye imisi heze, hiyo hose bubanza arahari twabibonye imisi heze, ugasanga itwiyo barayikase, umva ni ubugizi bwa nabi. Murazi neza ko amazi ari ubuzima, murazi ko dufise ikibazo c'umwimbu w'amazi ari mu Kenya, nuwo dufise rero ugasanga ari abantu bariko barawonona. Twobwira ko abo bantu n'ukuri bo biterera hasi, bamenye yuko ico ari icyaha gihanwa n'amategeko. Ivyo biruko mu gihe ikibazo c'ikena ry'amazi kiguma cibonekeza mu bice bitandukanye vya hano mu gisagara ca Bujumbura. Kuvyuka bukwi na bukwi biratera kuzungurirwa, ivyo bivugwa na muganga Nibitanga Boaz, akongera kanatubwira uburyo umuntu akwiye kuvyuka. Tumukurikire. Iyo umuntu avyutse ihutihuti agashishura gucagira ibizunguzungu canke akagira ibinyanya, ivyo vyama vyabayeho kenshi kandi kuri benshi, bivanye ivyo bivana n'igendagenda ry'amaraso mu mubiri, circulation sanguine. Iyo umuntu aryamye position aba arimwo ahagurutse, kuko amaraso ntaba ariko arasirikira neza bivanye na position barimwe. Mugabo agiye muri position debout ameze nk'uhagaze, gaca yicara yararyamye, urumva ko ahinduye position. Donc flux sanguin ntiba arico kimwe, donc amaraso au niveau ya cerveau ntaba caba irige nk'uko yararyamye, bica bisaba irrigation yindi. Donc amaraso ko musanzwe amaraso, circulation y'amaraso ni ibintu bigenda mu masegonda matiax mwanya n'umwanya umutima urungika muri circulation sanguine mu bihimba by'umubiri, mu pomo umutima ukarungika. Rero uhagurutse bwihutihuti n'ingoga na n'ingoga, cerveau irashobora kuba ukutaronka amaraso akwiye neza kugira ngo donc circulation bandanye neza. Niyo handi uca wumva umuntu agira ibizunguzungu canke agaca agira ibinyanya mu mamambre inférieur ino mu maguru, kuko circulation ntibimeze neza. Rero dukunze guhanura yuko umuntu yohaguruka nk'ubu yararyamye, avyuka buke buke akamanza akicara amasegonde make, agaca haguruka kandi akaja mu bindi. Hako uvyuka rimwe na rimwe nguragiye bishobora gutera ico. Kenshi nk'abantu basanzwe bafise ivyo twita hypotension orthostatique, naco kibazo kica kiba tension ikimera nk'igabanuka kubera iryo gendagenda ry'amaraso, ugacugira ico kibazo. Ni nk'uko n'umuntu ashobora kuba yicaye umwanya muremure agaca haguruka n'ingona n'igoga, navyo nyebe yakunze kuba acagira ibizunguzungu. Abari hypotension orthostatique, circulation y'amaraso, pression y'amaraso ntiba donc iri cane, ibikiri hasi bivanye nuko kuntu yahagurutse n'ingoga na n'ingoga, haca hatraba changement ya pression y'amaraso. Rero ivyo vyama vyabaye wize
siko wicaye umwanya muremure ntuco uhaguruka nk'urandamuka mera nk'uhaguruka buke buke cyangwa wari uryamye ivyuka wicara amasegonde makeyi hama uca uhaguruka dugende mu bindi bikorwa. Tubandanye n'andi makuru avugwa mu myidagaduro. Umwuga wo gutambisha amashapo urashobora kumutunga kandi akabaho neza. Ni inkuru twateguriwe na Nyandwi Raphael. Nzambimana Janvier bataziranya mate ni umwe mu gwaruka batunzwe n'impano zabo, akaba adusigurira uko uwo mwuga wiwe wo gutambisha amashapo uko umutunze hamwe na zimwe mu ntambamyi zigize uwo mwuga. Umwuga bwa mbere uri mu bintu bya acrobacy, kubera biri mu bintu bya siporo cyane, cyo bituma turabikora hama kudufasha kubaho, biradufasha kubaho kuko nta kintu umuntu kiretse umuntu aroga niwe usanga mugana we nyene ndibaza umuntu iyo yimviye kugura uburozi yotera imbere mugasinze. Mugabo kano kazi kacu gasanzwe kadufasha kuko nka jewe muri rusangi ibi byo gutambisha amashapo iyo bitahaba ngira simba nambara n'akarato cyane n'abantu bambona sesutse uku simba sesutse. So umuntu wese burya umuntu akiri mu nda burya ari karakina usanga bari karakina ibyo azobamwo ku isi. Rero muri rusangi ikintu cyose urakirahura ubwenge. Jewe burya nari natanguye ndirimba mugabo ntibyamaye amahirwe yo ko ntera imbere mu byo kuririmba, mugabo niho natangura kwiga bino byo gutambisha amashapo, bice biratuma shika kure. Aka kazi karafise intambamye kuko hari igihe ugenda gukorera umuntu mu giteramo ugasanga uwo muntu yahombye, erahombye ugasanga ntakurisha. Rero urumva niyo bari intambamye kuko uba wagiye gukora ntuhembe, hama kubera karasaba inguvu nyinshi, karasaba siporo. Hari igihe ugenda kugira siporo nyinshi nturonke ico ufungura ukasanga wiriwe ubusa cyangwa ukaburara, naho nyine urumva ivyo n'ibibazo. Rero hari n'igihe uhinyagara uri kuragira amasiporo kubera udafise pomade ni kurumva izo zose ni intambamyi, ariko akagumye bagumako. Nyamate akaba kandi yagize ico asaba kugira umwuga wiwe utera imbere, ariko kandi yagize ico ahanura abafise impano bagitangura inyifato bogira kugira bashike kure. Jewe ikintu ca mbere notera akamo notera nuko turiko turaraba ngaha mu Burundi wacu abantu benshi bashigikira kenshi abaririmbyi gusa, abantu baririmba, mugabo abantu bakora gutamba kenshi ntibakunda kubashigikira. Rero notera akamo nkavuga ati burya abagwiza tunga nibaza n'amafaranga mu bantu batamba, kuko nk'ibi nkora byo gutambisha amashapo burya biri mu bintu ntibisaba ngo umenye icongereza canke igifaransa canke iki. Burya vyotuma n'umuzungu atazi kirundi ashobora kuvuga ati mu Burundi narabonye ibintu bakora, nubwo noba ngiye mu makungu ntibibaze ngo vyongora, aho noshika hose noshika performinga kubera ibi bintu. Rero nosaba abagwiza tunga kuzana amafaranga mu bintu byo gutamba. Burya kuririmba sivyo bizana amafaranga gusa canke gukina umupira oya, n'aba bantu dukora ubu benshi bakunda abarundi bakunda kuvuga ngo n'ubugenegene, mugabo n'ubuhinga. Abantu batamba burya n'abahinga kuko kujana n'indirimbo utateguye ukavyiga mugabo abantu bakabiryohererwa biba ari vyiza. Rero akamonotera nka jewe Nyamate aho ngeze ndifuza gusohoka igihugu cy'u Burundi, mugabo sinzosohoka n'amaguru. Ndakenera byinshi, ndakenera abamfata mu mugongo, ndakenera abandonderera amasoko, kuko ngiye muri Go Talent nzozana ayo madolari, urumva ni amahera y'amadovize abakenewe mu gihugu. Mugabo ivyo vyose ntarosa abamfata mu mugongo sinshobora kubishikako. Icambere burya umuntu wese afise tala nuko yoza aregera abamutanguriye no kugira abagenzi. Ari igihe ugira abagenzi babi, abagenzi badafise iyo bariko baraja. Rero ufise abagenzi badafise iyo bariko baraja nawe ntugira iyo uja. Rero umuntu azi ko afise tala nareke kwitinya, areke kwikumira, yegere. Nimba duspose uri umuntu ukina umupira, ifo yuko ugenda kurorera umupira kugira uzuraraba, hari igihe muhura n'umukoca. Nyimba uri umuririmbyi canke utamba, egera abantu baririmba kandi batamba. Ico kintu kizotuma utera imbere, kuko nka jewe iyo ntegera ntaza ndegera nyene ahantu habera ibiteramo, ahantu habera imanza, simba narageze kure.
nico gituma muri rusangi umuntu yoza ariyerekana uzi ko ufise ingabirano ntucunyegera uko biri kose ubushaka umubira birakuya ifo yuko si kuvuga ngo umuntu atera imbere kubera amafaranga oya mugabo gerageza uzuraboneka wewe ufise impano ntiwitinye uno musi urashobora kuba utamenyekanye ejo ukazomenyekana kuko jewe nakunda kuva mu Rumonge nza i Bujumbura n'amaguru kera mugo ubu ntivyo babikunda ko mva i Bujumbura mu Rumonge n'amaguru gushika i Bujumbura rero umva hari ibintu bihinduka ufise tara gerageza wegere bakuru bawe bashoboye gukora ivyo bikorwa. Nyamate akaba ari mu gwaruka ruriko ruragerageza kubaho babicishije mu mpano zabo, akaba ubu ari muri bamwe barondegwa mu biteramo byinshi biba mu gihugu, yaba mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu ntara. Mu kurangiza amakuru twabateguriye duheraheze mu marangwa mu nkino twateguriwe na Jules Verne na Kimana. Amakuru avuga mu nkino yahereye mu cicaro cyambere cha Primus League, inkino zariko zirabandanya kundigira 28. Mugwi wa Bumamuru FC waje gutsinda Buja City ibitsindo 2-0, nayo Frambody Centre iri mu kibanza ca kabiri waje gutsinda Top Junior ibitsindo 3-2. Mugwi wa Burundi Sport Dynamic nawo nyene usanzwe uri mu bibanza vy'inyuma waje kunganya na Aigle Noir. Rundi rukino rwahuje Atletico New Oil iza gutsindwa n'umugwi wa Olympique Star. Gihe hasigaye inkino zibiri mu higanwa rya Primus League rirangire, ntiharamenyekana uzoshobora gutwara igikombe cy'uno mwaka. Bumamuru ukaba usigaje inkino zibiri ruzobahuza na Burundi Sport Dynamic, mwene rundi rukino ruzobahuza n'umugwi wa Olympique Star. Ku rundi ruhande umugwi wa Frambody Centre nawe uri mu kibanza ca kabiri uzohura n'umugwi wa Interstar hamwe n'umugwi wa Rukinzo. Ibibanza vya nyuma naho Top Junior uzohura na Magara Young Boys hamwe na Tigre Noir. Naho Atletico New Oil ukaba usigaje gukina na Musongati hamwe na Kayanza United. Ku rundi ruhande umugwi Bujumbura City niwo usa n'ufise inkino zitoroshe, aho ufise urukino uzohura na Vitaro hamwe n'urundi rukino uzobahuza n'umugwi wa Messager Ngozi. Urukino rwahuje umugwi wa Interstar hamwe n'umugwi wa Frambody Centre. Kibuga ivyizigiro kwaje kuba gwimugwa kwa kuri Centre Technique kuko babonye ico kibuga ko kimeze nabi. Mihiganwa rya Primus League abakinyi bakiza kwisonga mu kubona igori kurusha abandi ni Jean Claude Girumugisha akinira umugwi wa Magara Young Boys afite ibitsindo 16, Alfred Nkurunziza akinira umugwi wa Bumamuru afite ibitsindo 15 hamwe na Leonard Gakwaya akinira umugwi wa Frambody Centre afite ibitsindo 13. Mu nkino z'amaboko Viva Basketball naho nyene inkino zariko zirabandanya, aho urukino rwaje kuba ruhuza umugwi wa Dinamo hamwe na Remesha, birangira umugwi wa Dinamo utsinzwe amanota 63-65 y'umugwi wa Remesha. Ku rundi ruhande umugwi w'Urunani waje kubutsinda Taiga amanota 69-57. Apotre Jean Paul Manirakiza arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi Febabu kaci yabonera akanya ko gushimira abadiaspora bo mu gihugu ca Canada batanze imfashanyo ku ma academy ba diaspora. Rero ariko barabizi inkino baragiye hamwe abari muri Canada n'abandi bavuga ati none ko tubona ari abakinyi benshi basanzwe bava hanze, bamwe bakariko baricara, mbega abarundi bizogenda gute? Bacavuga bati reka rero natwe tutanga gushigikira urwaruko rukiri aho twokwita ama academy. Koma ndabashimire gufashanya baduhaye imipira, baduha imfashanyo y'amasife, bakongera bakaduha imfashanyo y'amabombe. Atangwa muri Canada, mbega byagenda gute muri Europe, babagiyemo Amerika n'abandi batandukanye no mugabane wa Oceania kagenda neza. Ningaha duce turangiriza amakuru twari twabateguriye kuba yatanguriye hagati tubamenyeshe ivyari biyagize. Abakuru b'ibihugu n'amareta bari mu nama i Bujumbura kuva kuwa gatandatu Rusama biyemeje guhagurukira intambara irangwa muri Kongo iharanira demokrasi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe Croix Rouge ushitse mu Burundi harangwa umwuzurire mu Gatumba n'imanuka ry'imisozi imabayi. Turabakengurukiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, dushimire abadufashije kuyatororokanya, dushimire uwarayahagarikiye n'abari mu buhinga bw'ivyuma. Amahoro y'Imana abane namwe.